Haleluya. Hariho abana batinya kwemanga ico bari, imiryango bavukamwo bakayihakana, abavyeyi babavyaye bakabahakana kubera ukutiyemera. Nizere rero ko abagumyabanga mwiyemera. Haleluya. Dufite ijambo ry'urufatiro ryanditswe mu gitabo ca Yosuwa igice ca mbere ku murongo wa 6, ngiye kwasoma mu izina rya Yesu Kristo. Turahera kuri 6. Ni Imana yari kwibwira Yosuwa yarahawe igikorwa gikomeye cyo gusubirira Mose, ko Mose yaramaze gupfa. Imana iramubwira iti shikama ushire ubwoba cyangwa ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Mugabo shikama ushira ubwoba cyangwa ushira amanga mu izindi Bibiliya cyane, kugira ngo witondere ivyagezwe byose bivuga ubishitse, ivyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzohengamire iburyo canke ibubamfu, kugira ngo ugire umugisha aho uzoja hose. Ibiri muri ico gitabo c'ivyagezwe ntuzubikure mu kanwa kawe, ariko uzokwame uvyiyumvira ko, andavuga ngo wamubirimbura ku murango no mwijoro, kugira ngo ubone kwitondera ivyanditswemwo byose, niho ivyawe bizogenda neza uhagira amahirwe. None si jewe nkwibaririye ntishikama ushire ubwoba, nuko ntutinye ntucike ivutu, kuko jewe uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. Imana ihabwe icubahiro. Ijambo twahawe rivuga kuba intwari. Intwari rero zirafise uko zimera. Ndiko ndagyumvira ko nasanzwe hariho n'irindi jambo risa n'iryo, ni jambo ry'ubuhizi, umuntu w'umuhizi. Umuntu w'intwari rero abonekera ku rugamba, umuhizi nawe akabonekera mu bikorwa vya misi yose. Ndifuza rero ko iri jambo no rifatanya n'iri ryo kuba abahizi. Intwari Bibiliya irafise ikizivuga ko mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 6 haratubwira intwari uko zimeze, abantu bari ku rugamba rw'iki gihe uko rumeze, kuko hariho urugamba rwamaze kurangira n'urundi rubandanya, urugamba rw'ibirwanisho. Ariko uno munsi hariho urundi rugamba turiko, ariko ngomba dusome mu gitabo c'Abanyefeso 6:14. Haravuga ngo nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ikirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ivyo vyose mwakire inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyampi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire inkofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mpwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mpwemu, no kuvuga mu jambo ry'Imana ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso, mukobeje rwose, musengera abera bose, musengera aberanda bose, musengera abagumyabanga bose. Imana ibahezagire. Iri jambo ry'Imana ryahawe Yosuwa, ni Imana ariko iramushikiriza kugira ngo ayobore ubwoko bw'Abisirayeli. Aha rero tuca tubona yamubwiye ngo ntazahirahire ngo ashingure ikirenge mu vyizegwa, mu vyagezwe canke ivyizegwa ivy'Imana yamugeze, ariko ngo abibere maso, hanyuma ngo abirimbure ku murango no mwijoro. Kubw'ivyo rero bica bituma twiyumvira ikintu ca mbere Imana yamurondera ko ni giki. Tubisanga mu gitabo mu vyagezwe
vyahawe Mose ko yaramubwiye ngo ivyo Mose yakugeze ubiberemwo maso ubikurikize ntubishingure mu kirenge ariko ngo uze wamubirimbura ku murango no mwijoro kugira ngo ivyawe bigende neza. Ivyagezwe Imana yari yarageze Mose tubisanga mu gitabo cyo kuvayo igice cya 20. Ndasoma 20 gusa ngo Imana iravuga aya majambo iti ndi Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Haleluya. Nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Ibi vyabwirwa Abisirayeli. Reka rero tuvane hariya tuzane ngahi wacu. Nduhoraho Imana yawe yagukuye ca wuzuza. Uraza aho yagukuye. Hanyuma icamubwira ngo kubw'ivyo rero ntukagira izindi mana umbangikanya. Nimba uvyibuka iyo nagukuye ntugira izindi mana umbangikanya. Kandi bivugwa muri bwinshi. Ikiraba specifique iravuga ikintu kimwe. Iravuga ngo ntukishushanirize ikigirwa mana gisa n'ishusho y'ikintu na kimwe kiri hejuru mu ijuru canke hasi ku isi canke mu mazi yo mu kiyaga. Ntuzuvyikubita imbere ntuzobisabe kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi Imana ipfuha. Mpora abana ibigabitanyo vyabase nkageza kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka. Il faut faire attention rero. Urumva ni wabihirahira ukabivamwo jewe ndi Imana ndapfuha. Ndahora abana ibicumuro vyabase nkageza kurunganwe rugira kane. Yosuwa rero amaze kubwirwa ry'amajambo yararangije nkuko bandi bose barangiza amaze imyaka 110. Turabisanga mu gitabo c'abacamanza igice ca mbere igice ca kabiri hariho amajambo amuvugwa ko turasanga Yosuwa yararangije yari umwami areza ararangiza ku myaka 110. Yosuwa abacamanza igice ca kabiri havuga ngo kandi Yosuwa igihe yari amaze gusezera abantu umuntu wese aja mu itongo ryiwe ngo begukire ico gihugu. Yosuwa akiriho abantu bagumye kuhoraho no mu gihe cose c'abakuru basigaye Yosuwa amaze gupfa. Abari barabonye ibikorwa vyose bihambaye Uhoraho yakoreye Abisirayeli. Yosuwa mwene Nuni umusavyi w'Uhoraho ahwera amaze imyaka 110. Bamuhamvye mu itongo ryiwe Itimonati. Reka mbandanye kuri 10 hacavuga ngo hanyuma aburu ruvyaro bose aburwo ruvyaro bose nabo barapfa bahamvya ababo bakurikirwa n'urundi ruvyaro canke urundi runganwe abo bakura batazi Uhoraho canke ngo bamenye igikorwa yakoreye Abisirayeli. Aha ni nyuma ya Yosuwa. Mose yarahaye Yosuwa aramutegura. Yosuwa nawe uravye neza burya ntiyateguye uzomusubirira. Ntihabaye transition canke bituma igihugu c'Abisirayeli kidasubira kurongorwa n'umwami gica kirongorwa n'abantu bitwa abacamanza. No kuvuga desordre. Imiryango 12 umuryango wose wari ufise umuntu awurongoye. En fait tubiravye neza ninko kuvyari bimeze mu miseze mu gihugu ca Somalia aho umuryango wose wagira une representativité bakare barongora igihugu kubera habaye defiance canke ukudashobora gutegura indongozi. Intwari rero yuno munsi itegerezwa gutegura umuntu azoyisubirira. Abantu benshi barashobora gukora ibikorwa neza bikaryoha ariko agira gende akibagira no gutegura uzobandanya wazohicumu. Mporanja mu manza aho baganduka usanga umuntu apfa guherezwa icumu batamubwira tuzobikora uku bimeze uku twahereye aha haca ngo havukurunganwe rutigeze rumenya kahise hacaba ikibazo gikomeye. Intwari rero nimba muri ko murategura
intwari nimba ziriko zirategura izindi ni vyiza. Iyo rero intwari zitateguye izindi ntwari hacavuka desordre akaba ibibazo, igihugu cama kigira ingorane. Ibiro bibwirwa benshi bikumva bene byo, Imana ibahezagire. Hama ngo Imana iha abisirayeli abacamanza bo kubaganza, maze abisirayeli bakora ibibi imbere y'Uhoraho, basenga za Bayali. Yarababwiye ngo ntuhagire izindi mana, ntimuhagire izindi mana mu ngangikanya. Ariko rero ubu urutonde rwahavuye bageze muri za Bayali. Uhoraho bamwibagiye kuko ni generation itazi kahise. Ni vyiza kwigisha kahise uruvya cyo twita next generation, abakurikira, ababarondoka, ababamukako, kugira ngo bamenye aho Imana yabakuye. Uyu murage dufise ntuzojane n'iyi generation. Aho ngaho nta butwari buzoba buhari, nta n'ubuhizi buzoba bwararanze abo vyega. Murumva bagize ivyo Imana kirabarakira habibazo bikomeye. Kubera nose umwanya muto nagomba ndababwire umwuzukuruza kuri 4e generation. Uyu ngoma ntange ndaberekera 4e generation ikibazo kihaba. Ndasoma mu gitabo turasoma inkuru ya Ezekiya mu ngoma ya 2. Ezekiya niwe tubona ko ikibazo ca 4e generation gikomeye. Ingoma ya 2 ingoma ya 2:32 kuri 24. Ndiko ndakora nyarusane ngo Hezekiya yararwaye arakira. Muri iyo minsi Hezekiya ararwara agira hafi yo gupfa, asenga Uhoraho, nawe aramwishura amuha n'ikimenyetso. Iki kimenyetso gikomeye kuko izuba ryarahagaze risubira inyuma. Ariko Hezekiya ubuntu yagiriwe ntiyabumwishura, ntiyabwishura Imana, kuko yaciye yishira hejuru mu mutima wiwe. Kubw'ivyo ishavu ry'Uhoraho rimuzako no ku Bayuda no kuri Yerusalemu, no kuvuga igihugu cyose kigira ikibazo. Ariko Hezekiya yicisha bugufi, abonye bikomeye yicisha bugufi. Niko bimeze iyo abantu bose babonye bikomeye baraca bugufi. Iyo umuntu agwaye arasenga, naho yoba adasenga umunsi agwaye na covid ipfa kuza, utaho urasenga casenga. Ntiyabuza bimaze gucakira atibuka gusenga, mugabo umunsi covid muza akakumva kamubwira ati uragwaye covid, acavuga ati Mana yaciye asenga. Sinzi rero ko tuzoza turarindira ko covid iza kugira ngo tugirene dusenge. Ariko Hezekiya yicisha bugufi, yihana ubwo bwibone bwo mu mutima wiwe ubwiwe n'ababa i Yerusalemu, bituma ishavu ry'Uhoraho ritabashikira ku nganji y'umwami Hezekiya. Ngo kandi Hezekiya ari n'itunga ryinshi, yarafite ubutunzi bwinshi, asinja kwasoma ko twosha duteba. Aha hepfo aravuga ngo ivya Hezekiya biravugwa no mu gitabo ca Yesaya. Duce tuja muri Yesaya 38. Turavye Hezekiya rero muri Yesaya 38, umutunzi yasavye Imana imbabazi ikayimuha. Hezekiya 38 haravuga ngo Hezekiya yongerwa iyindi myaka yo kubaho. Muri iyo minsi Hezekiya aragwara agira hafi yo gupfa. Bukeye wavugishwa n'Imana Yesaya mwene Amosi amuzako aramubwira ati uko niko Uhoraho avuze ati tunganya ivyo mu rugo rwawe kuko ugira upfe utagikira. Maze Hezekiya ahindukiza amaso ku rusika, asenga Uhoraho ati tegera Uhoraho we, niwibuke ingene nagendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye, ngakora ivyo ubona ko ari vyiza. Nabwa bwibonega
muri ko ari umunyabwibone ariko ariko avuga ngo wibuke ingene nagendera imbere yawe n'umutima utunganye. Ngira murumva ibyo ari byo. Ariko Imana ni nyimbabazi. Iyo umuntu wese yihanye ntiraba ingene ko yavuze byo cyangwa atavyivuze byo, Imana ikeneye umuntu aca bugufi akavuga ati mbabarira. Iyo usavye Imana imbabazi irazitanga, ni nyimbabazi. Nta kondisi ishiramwo. Imana yamubabariye imwongera iminsi. Iramubwira iti none ikimenyetso kizoba iki? Aha hepfo iramubwira iti izuba rigira rihagarare, igitutu gisubira inyuma nk'intambwe kana 10, hama bigenda uko nyene. Hezekiya abona ibitangaza, arashima Imana nk'uko umuntu wese iyo bari hano yobikora. Ariko hariya kuri 22 havuga ngo kandi Hezekiya yari yarabajije ati ikimenyetso kizoba ikihe cerekana ko nzoduga nkaja mu rusengero. Niho yahabwa igitutu. Ariko ikibabaje ni n'amajambo ari kuri 39. Kuri 39 havuga ngo Hezekiya yereka intumwa zivuye i Babuloni ivyo atunze. Yari afise ikibazo gifiswe n'indongozi zose. Ni kibazo bw'indongozi nyinshi canke zose, hafi zose zirafise ikibazo cyo gukunda ubutegetsi kandi ni vyiza. Ngira nibwo bwa butwari. Ikindi kibazo ca kabiri no gukunda ubutunzi. Cagezwe bariko barampasinye. Imana bahiyazagire hasika iminota 5. Ngira yo nsome. Mwumvirize ingene Hezekiya ivyamushikiye. Ndabasabe ntazogira indongozi zishikwa n'ivyo bintu kuko bigushikiye umenye ko la generation ikurikira ni kibazo gikomeye. Nari kubibandanya ariko ngarukiza ngaha tuzobandanya hanyuma. Ico gihe muraja kuvyisomera ngo masoma kanyuma. Maze Hezekiya bari bamubwiye bati yaragiye haza abantu bavuye i Babuloni, kumbe nabatasi baje kugwenge. Baza bigiza aba investisseur baramubaza bati wowe ekonomi yawe imeze gute? Natwe tubonye abonyene biraryoha cyane umenga amafaranga araje. Kumbe bati none ubutunzi ubikaye arabereka. Ufise igwanisho binganiki arabereka. Ufise iki byose arabagenduza akibaza ngo baranezerewe. Kumbe baje gutata. Umukozi w'Imana avyumvise aramubwira ati ibi bintu ukoze wihenze. Ati kandi igihe kizogera aba bantu bazogutera baje kurondera ibinyene kandi baramuteye. Inyishuro yatanze kuri iryo jambo niyo nagomba dusangire. Haravuga ngo kandi abahungu bawe, aramubwira ngo abahungu bawe uzoba wikuriye mu nda wavyaye bazobajana bagirwe inkone zo kuba mu ngoro y'umwami w'i Babuloni. Maze Hezekiya yishura Yesaya ati ijambo ry'Uhoraho avuze ni ryiza. Yongera kuvuga ati kizima hagiye kuba amahoro n'umutekano nkiriho. Murumva burya turashobora gusanga hari intwari abantu nyese bavuga ngo caratuvunye, mukavuga ati sikizima je nkiriho nta probleme. Bibe vyiza mugabo inyuma bizokurikira biragira hande birabisha. Intwari rero ntizivuga uko. Intwari ziriyumvira ku bana, kubuzukuru, kubuzukuruza, kuri kazoza. Aha uyu Hezekiya rero yavyaye umuhungu yitwa Manase. Manase avyara umuhungu yitwa Amoni. Amoni avyara umuhungu yitwa Yehoyakimu. Uyu Yehoyakimu yatwawe ari nyagano. Aja baramunyaga bamutwara i Babuloni kuri 4e generation. Kuri 4e generation. Kubera aba bantu ubutwari barabwibagiye, baribagira iyo bavuye, baribagira kahise kabo, baribagira Imana yabakuye, baribagira vyose. Bakora ikosa ryo kwibagira, bibagira no kubibwira abana babo. Kubacira umugani. Bati burya Imana yadukuye hariya, mwami muvyibuka, nimuzovyibagire kuko nimwavyibagira mukava mu masezerano y'Imana, mugatera ibitugu ijambo ry'Imana. Imana nayo dusubiza hahandi. Nizere ko tutariko turavyibagira. Ngoma ndangiza arababwira ko ijambo ry'Imana riza nk'icirore. Rikaza nk'umunzane. Ni cirore ngo tucirabemwo.
n'umunzane ngo twipimeko. Hanyuma kandi rirashobora kuza ari inkoni kugira rikebure. Je nararagiye inka mu kuzikebana dukoresha inkoni. Inkozi y'ikibiga kubita cyane, ukora neza nawe akagira buhoro buhoro ikumva ko uri kurahindukiza. Ijambo ry'Imana riragaza kugira ngo uhindukire mu nzira nziza. Nuko rero mwibuke bya bigwanishwa uko biteza kuba bimeze, intwari zeza kwambara. Nyomba ndabisubiremo duce turangiza dusenga Imana. Murakoze cyane kandi ndizera ko iminota ariko ndayikurikiza. Burya abarongorwa na mpwemu yera ngo nibo bana b'Imana, kandi babwiwe baragira nte barumva. Bigwanishwa by'intwari. Nuko rero mushikame mukenyeje ukuri, mwambaye ugororoka kwicuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ariko kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro, kwamamaza amahoro mu gihugu, kwamamaza amahoro mu buzi, kwamamaza amahoro mu byo tujejwe, kwamamaza amahoro ku buryo batubonye batwamuramwe amahoro. Ntitugenda ahantu ngo abantu basigare baratuvuga nabi, basigare bararira, basigare nk'ubu hariho amajambo umuntu yumva ukumva birababaje, ariko Imana iragomba ko twamamaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ubwo butumwa bwiza si bwa bundi bw'abapasitori n'abashehe mu masengero no mu misigiti, ni ubutumwa bwiza bwo mu ishengero, kuko ishengero n'abantu benshi y'abagumyabanga. Ubutumwa bwiza bw'amahoro nimwabikora Imana izobahera umugisha kandi izobahaza kuramba, ibyanyu bizogenda neza, ndetse muzokomeza kugira ingoma munaheraga abana banyu. Nayo majambo Imana ibahezagiye.